Urwego rw'igihugu rujeje ibiganiro mu kazi CNDS rwatunganije inama ku igenekerezo rya 24 Ruhumu mwaka wa 2021. Ivyo bikorwa bikaba byitabiriwe n'umushikiranganji wa mbere, abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'indongozi nkuru za leta. Ngenakumana Serge, umuyobozi mukuru wa CNDS, aramenyesha ibikorwa by'iyo nama. Kino munsi cari gifise intumbero nyamukuru zitatu. Intumbero ya mbere kwari gukoranya abashinga amateka n'abakenguza amateka ndetse n'indongozi nkuru ziri muri leta n'abandi bafise amashirahamwe atandukanye, kubakorana kugira ngo bamenye neza ivyo urwego rw'igihugu rujejwe mu kazi rugize iminsi rukora, barumenye bongere bashobore no kunarushigikira. Ica kabiri kwari ukubabwira ivyo ubwo rwego rugize imyaka 8 rukora, cyane cyane ko abatari bake mu banga yabo ari bashasha. Ni vyiza ko urwego nkuru turumenyekanisha abajejwe amategeko, abajejwe imigambi ya leta, kugira ngo bamenye noneho ngo mbega ibi bintu by'amahoro mu kazi bishigikiwe n'urwego ruhe. Batangaye rero bumvise yuko ivyerekeye amahoro mu kazi bijejwe kandi bikorwa n'urwego rw'igihugu rujejwe mu biganiro mu kazi. Ikindi cagati dufise ko nk'intumbero kwa guhanahana ivyumviro kugira ngo haraboneke ivyumviro nyamukuru ngenderwako CNDS izobandanya ikorera ko mu bihe biza, canke vyofasha na leta n'abandi bajejwe guteza imbere akazi, kugira ngo umwe wese abone uruhara rwiwe n'icokorwa muri kazoza ka hafi. Uyu muyobozi yongera aributsa ibyaranguye mu myaka 8 iheze CNDS ikora n'impinduka zazanywe n'ico kigo ku bakozi n'abakoresha. Muri iyi myaka 8 iheze urwego rw'igihugu rujejwe ibiganiro mu kazi CNDS rubayeho ruriko rurakora ku mugaragaro mu Burundi. Turashima Imana ko haranguwe ibitari bike. Ubwa mbere ku myaka 3 haratunganywa igitabo ntumbereza migambi, plan stratégique. Ivyo rero bitabo tumaze gutunganya ibitabo 3. Muri iyo ntumbero nyene turamaze gutunganya ivyigwa 4 bidasanzwe, by'ubuhinga bidutuma dutahura neza imvo n'imvano y'amatati mu kazi, canke ukuntu amatati mu kazi agenda aratorerwa inyishu. Twarakoze ibitari bike kugira ngo ivyo vyigwa by'ubuhinga 4 bishobore gutunganywa bigasohoka, harimwo n'icigwa kidasanzwe cari cy'ubuhinga catumye hafatwa intumbero yo gukura canke kugabanya ubusumbasumbane mu kazi. Ivyo ni bimwe mu byo twaranguye. Ibindi twaranguye n'amanama y'urwego. Tumaze kugira amanama arenga 27 ariko aregera hafi 30 kuva iyo myaka 8 iriho, kuvuga ngo amanama yose ategezwa kuba y'urwego yagiye araba, kandi kenshi tugira amanama mu mezi 3 hama tugira n'inama irangiza umwaka. Muri iyo nama irangiza umwaka kenshi tuba dufise icigwa c'abahinga tuba tugomba kuraba ivyo twigiyemwo bikuru. Ariko ivyo nagomba gushimikira ko byazanye impinduka ni ivyerekeye ibikorwa byo kuryamira amajanja mu vyerekeye amatati mu kazi, no guhuza iyo amatati agaragaye canke iyo abafise amatati mu kazi batwituye. Muri iyi myaka 8 iheze twaratunganije cane amanama yo kuryamira amajanja, no kuvuga mu gifaransa les séances de prévention. Turashiraho n'ibikorwa n'ubuhinga bwo kuryamira amajanja, cyo twokwita les stratégies de prévention ou les stratégies préventives. Bimwe muri ivyo twashizeho, twuguruye inzego zimeze nka CNDS 18 mu ntara zose z'igihugu c'u Burundi. Hanyuma twongera twugurura
inzego nk'izo zo mu bisata zishika hafi 16. Ni ukuvuga ngo zose na zose izo nzego mu gihugu cose no mu bisata byose zishika 34. Izo nzego rero nizo kuryamira amajanja, nizo gufata mu ntoke ibibazo byose bitaranatera n'intambwe mu buzi butandukanye bw'igihugu. Ibyo rero kuva izo nzego zose zigiyeho byadufashije cyane kuko nizo nzego zumviriza abafise ingorane, baba imigwi mito mito canke imigwi minini minini ifise ingorane hagati y'abakozi n'abakoresha. Izo nzego ziraheza zigasha zibibona bitararenga inkombe, hanyuma abantu bagatunganirizwa. Hari n'igihe bitirirwa biranamenyekana kubera izo nzego ziba ziryamiye amajanja zibundiye akatsi kugira ngo ntihagire amatati abandanya kwibonekeza mu kazi. Twebwe rero dushize ku rwego rw'igihugu twese tugira inzego 35. Ibyo twashoboye kurangura rero dufatanije n'izo nzego, ubu imyaka 8 iraheze tumaze gushika hafi ku matati twatatuye yababa 45, ariko yose ntarahera. Hariho burya ibintu byo gutunganya amatati mu kazi ni ibintu bigenda buke buke, ariko tuvuga ko tumaze guheza izirenga ibice 85%, uba hasigaye mu batwituye nk'ibice nka 15-10%, kuko tugenda buke buke. Hariho izo tutaraheza, ariko na zene tugenda tubumviriza uko tugiye turaronka uburyo tugenda turaronka kandi nabo batwituye, kuko ntushobora guhuza abantu. Hariho uwabuze umwanya, hariho ababura umwanya, hariho n'abataba birabashobokera kubera ubuzi bumwe canke ubundi. Ngaruke rero twamaze gukora ibyo byose byazanye impinduka nyabaki. Hari impinduka zidasanzwe urwego rw'igihugu rujejwe ubuganiro mu kazi rwazanye. Icambere, abantu benshi canke imigwi myinshi, haba leta haba abandi bakoresha canke abakozi, bose barahinduye ingendo. Uko guhindura ingendo ni ikintu gikomeye cyane, kuko ubu ya ngendo ya byogora duhure canke mugize muravuga natwe tuzocinyiza canke tuzobakubita ku mutwe, bijya byagiye biragabanuka. Ubu nta byo tukinabona. Ubu hari ingendo nshasha, abajejwe akazi n'abakozi batoye kubera batawe ku biganiro ariko arahara mu Ruganda ntibacure. Ubu rero bose turashimira leta ko ariyo yafashe iya mbere kugira ngo iteze imbere ishigikira ibiganiro. Navuga ko leta ariyo dukeza ubwa mbere, duca dukeza n'abajejwe amashirahamwe y'abakozi, amasendika canke amakonfederation, tukaja dukeza kandi n'abandi bakoresha bahurikiye muri AEB n'abandi, kuko bose iyo ngendo shasha barayifashe. Ubu bose bashira imbere ibiganiro, mu kazi, bakamenya yuko ibiganiro ari kirumara cane kugira ngo amahoro aboneke. Ikindi novuga nk'impinduka nayo mahoro niko ndavuga. Ubu kuva urwego rw'igihugu rujejwe ubuganiro mu kazi rukora ukuri kwamye, rushigikiwe niyo nyabutatu, leta, abakozi n'abandi bakoresha, ubu amahoro mu kazi aragaragara sagaseseshwa rumuri. Kandi abahinga barayamaze yuko burya ata amahoro mu kazi nta mahoro mu gihugu, kandi rero ata amahoro mu gihugu nta n'iterambere. Ivyo byose twagiye turabibona yuko kuva urwego rw'igihugu ruri ku kivi, amahoro yagiye ariyongera mu kazi, kuko yegere canke guhagarika akazi byagiye biragabanuka cane. Ariko ntitwavuga ngo amatati mu kazi yaraheze, oya, hari abantu hama uruntu. Kandi CNDS si urwego rw'igihugu rwashiriweho kurangiza amatati, oya, ihibambewe, ahubwo rwashiriweho kuryamira amajanja no guhuza iyo amatati bibaye ngombwa kwaba. Kuko muri yazi yuko ayo n'itegeko mu gihugu rivuga riti iyo vyanse ko amatati atoregwa inyishu,
hari n'itegeko rihari rivuga yuko abakozi barekuriwe kugira yegere none kubera iki kuva iki gihe atayegeregere zabaye nuko urwego rw'igihugu rujejwe mu kazi rwabandanije rwegeranya imitima ruhuza abafise kirya na kiriya badahuriza ko n'abandi. Mwomenya ko CNDS yabayeho mu ntumbero yo guhuza abakozi n'abakoresha igihe hadutse amatati mu kazi.